mu Burundi ansumvya ikintu cari cyo cyose no kubwira sivyo none je yabona nenda gutanga kafara nitatoe kafara mutumwe nashinda kila kitu man mutumwe nashinda kila kitu Landry mshinda kila kitu Landry mshinda kila kitu Landry mshinda kila kitu mani nawe nakushinda kila kitu muri Kongo rero nimba wevye uyumvire ngo naringize muri Kongo naringiye kurondera imiti naringiye kurondera imiti muri Kongo sivyo dawa ibikorwa na dawa ni kazi na dawa pana kazi na sala kazi na dawa naringiye Yewe bakunzi banyishu mezi hano kandi kuze John muvyara wanyu ndabaramukije ivanye naho muri meze bien meze fresh hano kandi ni Mr Twitter nko bisanzwe amakuru meza yizewe ava iwanje gusa nta wundi ayatanga atari jewe hama uno munsi turi kumwe na Mr Koresha Mwanya Mr Tugesho vipi bro Nyarusaku umeze neza none fresh meze bo mbe kutavuze behind camera ni behind camera turi kumwe na Bobo Vanchi Bobo Vanchi niwe turi kumwe inyuma ya kamera mu cameraman asigaye afata amasana mu meza ngira ngo urabibona ko na kamera atakijugumira mu ntango urazi ko yajugumira ndiko ndabibona urabona ko atajugumira basi na ubidi turat niho tugitangura inge dukora isaha urahabi ngera dutangura anaanza kujisinzira anasinzi ikora kamera ariko arakamera ukazona ngo bayita experience ya Silva experience yo gusinzira gusinzirira tena Silva unayo kama alisha mfata Aisha Murozi hivi ndio demo wa Silva hivi ya baranaberanye banyamunini mama nani batazitese masaso za bitanda batazitese bazo kuri gitanda kabiri mu kwezi ni hatari sa Koresha Mwanya unasemaje sasa bari salama bore kan ndamutse abakunzi ba binyishu media sigo mingi misi myinshi mumeze neza ni Mr Tugesho wanyu ni Sutwa cawa ni Mr Vuguta vyumye n'umupapa w'abana babiri Sutwa na Gikanyamuji n'umuntu nyene mu YouTuber wanyu muzi neza kuva intango gushikerezo munzi neza aho navuye niyo ndiko ndaja mu nkunda cyane nkarengirwa mu nyubaha mu kundo umuryango wanje ivyo ndabashimira cyane tugira twiyagire nakuze yarambwiye ko ashaka tuyage avuga ati nta kibazo papa stories zibiri zitatu ego sasa Koresha Umwanya lakini batu bako bote bakwa bubono bote batakuwa bubono wae jua ni nakwambia hivi juaze mtoto ushamuita Sutwa si wangu erega mani ndamwita uko nshatse none ko je niyise Koresha Umwanya nikosa none ucukoresha umwanya izina ni ryo muntu izina si ryo muntu oya izina ryo muntu nkajya wamwise Sutwa iryo si izina amazina yacu mana arahari aya si amazina we kama yo kuze siyo jina yiyo we nimba witwa ndiho kubwayo kuze nimba witwa kari kuri ubu kuze iyo njo jina lako nitwa niyo nyishu kuze niyo nyishu iyo niyo nyishure niryo zina ryawe mani mimi niko na jina langu izina wendage ku polisi wamengo nitwa kuze we shiri ndanu yo mushimbiri iyo muhimbi ari umuntu yitwa uko mani hari amazina yintuze amazina y'uruharo urumva alemano rijya niryo zina ry'ukuri by'abana banje mani bafite amazina yabo kandi bose bitwa Uwiteka nkuko je nitwa Uwiteka aha lakini umviriza tugasoka kuca amazina Sutwa hari ibintu none mwe ni muvuze ngo izina niryo Uwiteka rero ni Imana Uwiteka ndi Imana rero Uwiteka Sutwa oya mani yitwa Uwiteka Anigaela iyo Sutwa ni ibe bintu byakuze bijya vyiwanyu ngo bahe biyake bire bihenu bya manani na masystem ngo Kanyamuji Gikanyamuji mani ayo n'amazina yo kurondera nisuguru ya komine Kanyamuji ayo n'amazina yo kurondera gafu iryo zina Gikanyamuji urazi yuko rizomubeshaho ubuzima bwiwe bwose mu vyiyumviro vyanje mu vyifuzo vyanje mu maisha yako peut-être Imana ihinduye gahunda zayo ariko jewe ndifuza yuko izina Gikanyamuji ryo mubera izina ntibagirana mu buzima bwiwe yo kwama avuga ati je papa ko yarampaye izina rirangaburira sasa Koresha Umwanya wo kwasema ngo izina rya mugaburira wewe Koresha Umwanya ntuwaje kugitwa wenyine ari ugiha Koresha Umwanya niryo ryatanguye kungaburira bro je kera je ntaritwa Koresha Umwanya nta nijana nakura mu vyo nkora mani nta mafaranga nakura mu vyo nkora urumva hivyo unauza sura na jina kisha unapata hela hivi na kelele akajagari kanipa hela
je ntunzwe n'urusaku mani n'akajagari ubu UI nibwo buntunze vurugu mingi sana sasa niyo si inyishu sawa ni inyishu meza mimi nataka kujua ile ni creation gani kusema mbele ya kamera uvari ngo ndakubwira ibintu nakoze byiza utigeze ubona wewe warigeze ubona vofu nakoze yivyerekeye industry yacu ya y'u Burundi nakoze ndiko ndasesangura ivya industry ntavyo wamenye ariko ivyo vya Yesu ime vyaragushikiriye nunaje no kuri YouTube ntibisaba yuko uja kuri YouTube canke uje kuri FB kugira naze mbona na link bandungikira muri ibintu byakoresha voilà iyo niyo mitire rizo njodawo ivyo ni biganiro vyijana utarinda gusunika ngo please ngo subscribe oh yeah man nico yo mpamvu utazigera wumva ngenda ngo kora ngo subscribe ngo like share comment man je sindabigusaba wewe nyene ubonye ko bikenewe nakuvuguse bikwiye urabikora sasa koresha umwanya mi pako kangiye gaswari kintu kwatani kurize mimi nikatongeye leo iki sinikiganiro ni kiyago ariko wazanye kamera atari kiganiro ni kiyago wazanye kamera urumva unaona sinjo busutwa kene kuvyaza umusaruro gusa sinjo busutwa urumva je nshaka kukubaza umudamu wawe bamubwiye araryoshe wewe ubifata gute nkawe ryoshe niyo mukobwa wa mbere kwisi nzima ryoshe no mukobwa wa mbere kwisi nzima anyonga gusumbya n'inzoka umviriza fata nka je barije nje kukubwira vraiment akoresha umwana umudamu wawe araryoshe kuri none konza ata muhungu numwe amuzi igamani miye cyangwe nka yawe nubwo bimbwira nka wewe kuze nka wewe muvyo mukonzi umugore wanje naguzi nka wewe uri muto uravyibushe koresha umwana uko murefu rakiya uko munene mani kutavyibuha kwanje ni novuga neza yuko hataragera ko mvyibuha swani kituriya no tuza nkatekereza tona tumbira mwangika bonne gouvernance azire ni mago bireba matumbo ni mago ni manurazi ko je nkiri umwana nari mvyibushe sana baruvyibushe mimi nikoga mu ubyiwe bwagiye hereye ngira bwagiye mu mugore na suto oya je vyarahindutse life zanje zarahindutse ibintu zanje birahinduka je nari ndi munini bro sasa kama hivi mie kwiruki kutana saa 9 za mchana wanakutana natoka hapa kwako na vara iswime ni kwa jipepea wewe ubifata gute saa mchana nufata yuko ndiko ndarota sino kwigira nizera yuko ivyo bintu vyo bari vyo ju mani hapa kwangu hapa nta muhungu numwe afise uburenganzira bwo kurenga iyo portail ngaho kurenga iyo portail je ntari ngaha abo nasanzeho bose n'abapede oya abo wasanze siyo narindi rega niho mbandi nakubwiye ati ntari ngaha bro iryo kosa ntirishobora kubaho wowe uje gukora iki ega mani si tunalea atulelewi si sikia unanielewa lakini nakuelewa vizuri si tunalea atulelewi nakupata vizuri sana sasa koresha umwanya mie nakuya hapa kwako nakuya kutafuta mchana nakutana hauko kisho wewe nakuwa nakusubiri pako kosa umugore wa jamaa kwemera kundindira mani atari hondi ndambwiye ko ndagutelefone uri kuraza koko ndiko ndaza kubwira ati acaca telefone akambwira ati uri kuraza koko mani ko hari rero atokwivuza yuko yonagwamo kuko nje atigeza nanyandikira cyangwa ata telefone kasanga kuzakaguruka kandi wewe ata programme dufitaniye sawa dufitaniye programme sana nakubwiye ati ndindira muhira ndaje sawa uri kuravyumva ariko muhungu jewe tutigeze tuvugana we nkagusanga nga atambwiye ni bimwe wacu ntera gafuni oya nta gafuni no gutera ico nokora no kimenya ubona urazi Maria Kadege ivyo bamukoreye nta nuwe bamugiriye iki Maria Kadege bamufanyani zobaze histoire neza bazokubwira bamugize iki we bobo bamugize iki Maria Kadege ntavyo nibuka nawe ntavyo yibuka urumva koresha umwanya je rero ikintangaza ni juba ari kwambiaga mudamu wawe araryoshe lakini mimi nikasikia wewe unavituchukulia easy tu mgore wanatembera none
easy man umugore wanje n'umwana w'umuhira man urazi ko ahantu mba ari nko mu kibenga umuntu aba mu kinindo umuntu aba kumutanga urazi ko aribo basohoka kurusha abantu baba mukambere bajya nibo bantu mbere basohoka kurusha abantu baba mukambere burya n'ubukobwa bwaho nibwo busohoka gusumvya no ariko abagore b'abantu umuhungu apana man jega n'umugore wanje s'umudemu wanje s'umusheri wanje urari kwambie kitu nyimba hari abantu baribwa cyane n'abagore b'abantu umaze kujya bangahe b'abantu none umaze kunshingirira ko abagore b'abantu aribo baribwa cyane wewe ucu duhakarura ati je nka jewe example ndafise nk'abagore b'abantu nka batatu canke bane mpora nikanyagira iyo mada tuyaje tarudia ingine wakati hapo umenikaba kabisa umenikalia shingoni sasa Mr. Koresha Mwanya ingine swali yenye nataka kuulize hii mikrofone iko inawaka ingine swali kwa nataka kuulize kuhusu Landry ile accident ni creation tusemesha ukweli ile accident ubikuye kukikumbaza yuko ari creation ubikuye kugira kwibaza yuko ari creation juu unayua mtu anaugua anafanya accident sahihi nabonye amaraipu bamupibria lakini yeye urumva aho nakubwiye ati kuri wewe umvise bakwanditse ko rest in peace hari abantu batelefona kita batimani sivyo ivyo bintu n'ibintu by'amarementaye ariko rero ubonye nkakoresha umwanya publication ngo rest in peace uca wicara ngo rest in peace ngo nayibonye tayari ntunabaza ntuniyumvira no kubaza unaona kaka mimi wabana hari ibintu nyene nkawe wumvise jewe saa 5 y'ijoro ndagutelefone tugesho vipi uko sawa sambona naona abari uri kufa ntucamva ko ndiko ndagusema kya none tubizi ko turi dukorera kuri rezo sociaux man turazi yuko umuntu ashobora kurara ari yumvira ivyashatse akabipibria umviriza ntarenda we kuzenda kubwira ikintu sivyo urabona isanganya rya Landry man ntabwo riri mu kinyegero na gato nisanganya riri uvere kandi nisanganya ryabaye ryagenze abantu uko umunsi wahera niko abantu bagenda baronka makuru yukunge namerewe bivanye n'iki n'imbuga wewe uvyitayeho nimbura umugenzi wiwe nimbura umukunzi witerambere ry'umwana w'igihugu nimba uba uri mu bantu baryoherererwa umugenzi wawe ateye imbere uri umuntu kuye gukurikirana hagufati nakubamerewe gute bimeze gute bro Landry yagize isangane karo ikindi naco jewe nabikoze ko ibiganiro bitari ndiko ndabesha ndi mu bubeshi ndiko nkorera mu bubeshi miss you hinge Starboy yabikoze kwiganiro Magic Channel yabikoze kwiganiro Simbizo yose Mavumba yabikoze kwiganiro Edison yahoze yahashitse Ami Pro the MC yahashitse mani abo bose warabiravye ariko ugumize wa mutima ati akuna ni apa barena kwa banako none niumva yuko views bareba jama bapitia kwa Landry apana man nushobora kurondera views mu nzira nkazijya Hitop TV maze kuna posting ibiganiro bingahe kuri isanganya rya Landry tuvyihoze wowe prepare ikintu mwebwe mu nyishu media murashaka guprepare ikintu mukarinda kija ku musozo amuya posta bipindi 5 byakusi ico kitu namunye muri gicree sawa ubwo bwenge muba mukoresheje bwo bari nyabakima iyo idea tuyaje lakini unaelewa sawa nakuelewa gira ico ubwira abantu bagukurikirana ivyo ukuye kuri jewe kwisanganya rya Landry oya ivyo nkuye kuri wewe wewe ni washite mu mutwe ko ubeshi mina kuelewa wewe mina sio gira ico babwiye rero bambwiye oya gira ico babwiye unapata mie none jewe nizo wize waranse kwemera ivyo nakoze voix off ibigano nakoze ndamukoresha man hari ibintu ubona ko ari montage cyangwa ubona ari ibintu bya mani mukono uko yivinga moya wewe kwanza nafika apata mashaka kwako mashaka kwangu wae make niko escrow sio bwe escrow sema wewe uko batuwe kwa mpana kafara Landry na mpana kafara june fike ko nini au kupana kafara ni nini kupana kafara manake mu kirundi ni kugira gutanga igitambo igitambo ni kirundi cyo ikimazi wewe wari umutanze ko ikimazi umuntu atanga ikimazi kwera wari giki ashaka kubigiki
ushaka gufata hit kurusha bon kurenga ujya utanze cankwe gufata kwifatira abantu nakwambiye ko ayozekane abakunzi ya Yesu meza nivyo bikana uyu mujama umviriza mutafanya accident kisha ndofuka bana safari sikiriza kwani kwa mbere ya safari bya na accident ntibisa kuko hari iminsi myinshi birutana umviriza sikiriza turabona sikiriza kuze je ngaha mu Burundi nta mu presenter numwe ngaha mu Burundi ansumvye uburyo sivyo nta mu presenter numwe ngaha mu Burundi ansumvya ikintu cyari cyo cyose no kubwira sivyo none je yabona nenda gutanga kafara nitatoe kafara mutumwe nashinda kila kitu man mutumwe nashinda kila kitu Landry amshinda kila kitu mani nawe nakushinda kila kitu hauna bahati kama unafika kwa mie huo hauna bahati unasikia ivyo renda unamshinda ivyo renda unashinda Landry hapana mie ndikubwiye uko mutwage mu kicho sasa kama mie neza no kwifuza kwica mugenzanje kugira je nduge deja mini ko yurumze je ndatunze umuryango mani ico nico kintu ca mbere je nishimira kandi kinyereka neza yuko jewe nduta aba youtubers benshi ngaha mu Burundi bazi gituma mani bazi gituma utatu sikiriza kuze ndabaruta safa ulikuwaga natoka pa Burundi ava Landry afanya. Sa YouTuber ganushona anatoka mu nchane nda muingine ndatumika mu bipindi. Bako bengi na generage muri Kongo. Vyamenye wewe n'umuryango wawe. Naragiye muri Kongo gukora ikiganiro lakini vyamenye wewe n'umuryango wawe. Sikizire nawe babimenye no rero. Lakini wewe afuhe nigera ngirira umu YouTuber mugenza je cyangwa umu presenter mugenzanje kuko mani je ukomeze ni bien mimi niko sawa niko fresh hapana mani je meze neza sikuvukia ku kichwa cha Landry nilivuka ku mipango ya Mungu na kazi zangu unasikia nakoze kubakera ni kwani ko Kongo kwani ko Kongo Masange Mavira birumvikanye bakuzi wa Yesu meza nikizani INYISHU barayirose abadukurikana INYISHU ushaka kumenya ni wowe kubabwira ati barironke INYISHU sanze Landry yaragize isanganya vy'ukuri iryo jambo utarivuze kiganiro cyagihagarara ndagusubiza microphone cyo nisubirira mu nzu microphone kwanza ikwina wakaye ukora mashaka nayo cyo mimi najitiraga telefone ngumuraba ngo bikona ni uko umviriza babwire rero sawa suripata jibu babwire ico menye no munsi Landry koko yarakoze accident ariko bivuye kuri koresha umwanya vyabujije niki kubashikiriza hakiri kare bivuye kuri koresha umwanya kuko koresha umwanya niho yaronkeno na opportunity yo kuja hanze y'igihugu kuvaho Landry akoreye accident bisigura yuko ntari bwigerenja nsohoka igihugu kuva nakabaho oya yo nikazara lakini harimo nakagaye man harimo nagasuzuguru mani nabikubye neza akuma no YouTuber yapamena nishinda franga bro oya akuna koresha umwanya aza kujisimama ego mani jewe ndiyemera kuko jewe aho uwira ko namukozi jewe mfise muri koresha umwanya nta numukozi mfise ariko Stone now Stone oya Stone ni umukozi wanje man oya Stone ni nakwita boss mere ni papa muto yavuze ko akwita boss mani Stone n'umukinya amafilm murazi ko asanzwe akina amafilm ariko arakora nyene kugira abandanye akora ariko arategura ibikorwa vye vy'amafilme kugira peut-être abadukurikirana bamubone none ubona yita ku baririmbyi ararondera baririmbyi ngo akore ibiganiro mani ari mu bikorwa vye vy'amasinema abariko arigaragaza nyene babone yuko akiriho basi siko yavuze mu kiganiro umunsi wa mbere kwa gukoresheje ikiganiro ari umukozi wawe ugacuza unambaye ubusa mbere niryo jambo akoresha none ko atawumfata mani uko nambara kose mini chef jendi chef uko nambara kose urumva ni uko nofata inge wavuga ati jengira nkora ikiganiro ndigifwa wazi utanifani wambaye suti mani nubwo no kwambara suvet mani nubwo no kwambara siringi ni byangu kuyuwa mani ni vyanje kumenya none Jesse ntunzwe nakajaga ntunzwe nakajaga niko kantu sasa akoresha umwanya ikibazo cyanyuma muri Kongo basi wari rwagiye kurondera iki nawe uvuga ngo ntiwatanze muri Kongo rero nimba wevye uyumvire ngo naringize uri muri Kongo naringiye kurondera imiti naringiye kurondera imiti muri Kongo sivyo dawa ibikorwa na dawa ni kazi na dawa pana kazi na sala kazi na dawa naringiye kuzana uburozi sasa aba YouTuber hapa muko hapa koresha umwanya sasa munaenda kwanza acha nisoge pembeni kwanza hivi sasa kaka usitongea unigusi aba YouTuber mwahora munsuzugura tongea unigusi kwanza mujue koresha umwanya sasa Kongo
munatamu musikie sasa tuone abakupiga machanjo hivyo ni vyako kuyua mani hivyo ni migambi tu lakini sasa wewe unasema kama bavuze ko aranya umuti turabinda indasago baguteye muri muzu rabe katandasago ziriko ni utombozi yo baziteye nyereka basi urazi ko yarazitera mu mbavu wewe ivyo ushaka kumenya ni ivyo jewe igendajanye muri Kongo nanjanye n'ibikogwa kandi naringiye ku tafuta da oya nyereka indasago rero zerekana yuko wewe ndo easy macha zerekana yuko hii ni ya zamani kumbe tangu zamani kwa mchawi keira bo hinge man ma bro man ibintu bikikoresha ndindira man narushiye man none kubona agariye nga anyi bikoresha umwanya man irindi umva man ola duheze nakoresha umwanya iki ni kiganiro man acha burofa man none kuza kuri programme je birandaba man ika kwanza tumaze kipindi man ibi dugana man banzuka duheze kiganiro man naona vitu vyako sasa man vitu vyenu sasa twahuriye nga dejo wansanze nga manaje guhera samu nabirandaba man jewe nituridaje kuri kukazi kanje tera mwa ko murasa amureke kwicarira kazi koresha umwanya mwaga nakuya mwaga man bitu nanje tumane dukore none man we birakuru bobo tugende man muze muri yubaha man none nka anya uje kwinjira mu kigano je twafitanye gaho ibintu bidahera none je twafitanye gaho taniye nakoresha umwanya gahonda none ikiganiro nicakoresha umwanya niciwanje iki kiganiro alimu negereza kumutora mu kiganiro canje umutora mu kiganiro canje man zamuragira indero isaha yampaye aho no kwiburira indero no kuri kwimana kwiburira indero ahubwo ndiko nkoresha umwanya we wanje koresha umwanya reka dukoreshe sasa kuze umviriza wapi man